Mwaramutse, hari umuntu yambajije ikibazo nuvuga ko cyari sincere avuga ngo nshaka umpe inyishu y'iki kibazo. Kuki ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika uciye aho bakorera utanguye gufotora baca bagushwanira. None hiyo ntaco bibatwaye ko nama mbona ufata amavideo mu bantu ndetse no mu business yabo canke uba wabibasavye. Mu bisanzwe ikintu cyo gufata amavideo n'amafoto ino nuvuga ko amateko ntayazi mu vy'ukuri sinobisha ndayazi. Mugabo roughly muri make mu kibanza bita public places urarekuriwe gufata amafoto n'amavideo. Kiretse mu gihe uriko nuvuga ko uwavamiye umuntu dufate nk'umumama ariko yonse umwana nk'akaroro naho yo bari kwibarabara ugiye gufata amafoto y'amabere kame mu umurenge ya Karimbi nanze nk'akarorero. Hariho toilette publique kame ntoje gufata amafoto muri toilette ngo nuko ari publique, okay? Harimo ikintu bita decency ukubahana bikorwa muri bihugu. La même chose je keshi na keshi nko ku mashuri sikunze gufata amafoto y'abana nyine kubera iyo mpamvu ya decency nubwo kumbe n'abandi berekuriwe. So have you urekuriwe n'ivyo kumbure ukoresha ubuntu ubusanzwe ufise abana je nkuze kubavanamo. Dantureka nibibanza publique definition ntiri claire kiretse uyishatse nyine ukaje mu mategeko. Nuvuga ko publique abari nk'ahantu novuga ico kintu cubatswe n'amafaranga y'abanyagihugu, okay? No kuvuga nk'ama bibliothèque machine publique, ama parc, amabara etc. Haro n'ibindi menga ni public ariko atari public, notama ufashe nka mall ntuzeye shopping malls mu ntituraziro nka kumbure kiretse Fabrice nimba yaje kuba kimwe Bujumbura. Abari inyubakwa ingana amahero ishobora kurimo amaduka 100. Amaduka 100 harimo ivyo kurya, harimo ivy'impuzu, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Uwo menga ni public kubera buri muntu arajamwo nta muntu ari kubuza ku muryango kwinjira. Umva ni nk'isoko mugabo isoko yugaye ni kuko bafata isoko ya Bujumbura ya kera ugaca uyugara neza no kwinjira kafise imiryango myiza hanyuma indani akaba amaduka novuga yigenga pana ubuntu butereye hirya no hino. Dantureka uwo menga ni public mugabo musanzwe ni privé ya malls ni privé n'umuntu canka abaguzi atunga bashize hamwe bakazigura amafaranga ya leta amafaranga y'abatoza kori. Bijya bibanza mu bisanzwe ukeneye ari nk'umuntu w'umu videographer professionnel nk'umu journaliste arasaba uruhusha yo kuba nka documentaire nza kwasaba uruhusha abajejwe ayo maduka bakanababwira amategeko kumva ivyo batofotora n'ibiki mugabo kubisigaye witoreye kamera gusa ugafa kwitembereza ufotora nta kibazo bagirana na bose kitira kure kukikorera. Ni vya bintu bavuga ngo ntibirekuriwe yako kandi ntibibujijwe sivuvule ntabwo birekuriwe kandi ntibibujijwe sinzi ko bayita gray area muri law not too gray mugabo nta muntu agufata. Hanyuma bajya bamaduka ni hahandi nyene kumbura mwashaka ko badashaka kubafotora yekesha keshi ngomba kuzuminga ku muntu tutabivuganye kandi ntavanje kuvuga nabo kuko je sindi umuntu ndi gukora ibi bintu vy'amavideo mugabo ntaco bibatwaye. Ino hari ikintu cyo kufata easy cyo korosha ibintu barorosha ibintu abandi nabo kumburagira ati no gupromotinga sindi gituma nk'aba business uvuze business umuntu agashaka ko kamera tera abahana shaka kugura ibyo ukuntu wo protesta abantu baje bugata ahubwo itubwire chano yawe twiyandikisha. Icyo cyo muri Afrika nibaza ko kimwe ni corruption kubera baba bari kwakora amafuti benshi baranka ko werekana ko bari kwa bibaza ko uri kuratohoza amafuti bakora rimwe. Ahandi rwanye kwa inzigo abanyafrika dofise n'uyavuze abanyafrika bamwe ndaze abanyarwanda cyo ngo sitwese. Edaye ndibuka ko n'umunyarwanda umegeze kwidodomba n'umunyarwanda kazi yavuga mu Congereza ageze kwidodomba ko bamukubaguye ku mpaka ya Inyaze ko Tanzania canke Kenya ntiyawuvuze mugabo umega vyo byari na visa ntiyo cyane byo gufotora mugabo je nakurikanye Wodemaya umu YouTuber w'umunyafrika komeye niko novuga bamukubagura yagiye muri za Kenya na hehe naje no muri Kenya bagize kunkubagura ico gihe kwanza nari mpagaze imbere ya shopping mall ntibukizina yaryo hanyuma bona za matatu nza kuzifotora sindiba ko nahinduje kamera kuri mall kumenga baraza gufotora kuri mall sekiti kiraza ati ivyurwa kwa nibikindi bona ko ndafata video ngaho ngo ntibirekuwe ni sawa nta kibazo cyo ndayifuta je sinkunda ibintu by'amahare ngo ntibihagije ngo twereke kamera nabereka amafoto maze gufata normalement ivyo mu bihugu biteye imbere ntavyo ukora ntushobora kugira gusaka umuntu udafite uburenganzira baca bararango yango nibihagije ngo uzukushobora ngo dufungwa byo guhamagara security ndavuga ni mu mfunga hano turahafise embassy turafise consulate ko gatima ntimushobora kumfungira icyo
toka kure ntabwo ndi umupenjeri anyway sinzi yavuze ati ubereka passport yawe bace bakureka bwa na passport yanjye nta si yo kuflexinga mugashaka kuvuga yuko urumva yuko bagorana ku mpamvu rimwe bavuga ngo z'umutekano akanene ari ububegito bwacu kuko ugiye nko muri Aziya abantu bagomba kuba muri video yawe umuntu afise akabusiness ashaka kumwereka ngo ndakwereka ibindi byo ncuruza etc. Donc muri make harimo ubugwaneza harimo amategeko harimo nuko abantu yavuga ati ivyo ntaco bindaba ko ntaco mpomba ibintu nk'ivyo ikindi hamwe igihe nyine cishari mu banyafrika ngo umufoto ifoto ngo uja kwicuza ngo kuguronka amafaranga sinzi abantu babikuye na abantu bagurisha amafoto amafoto agurisha ndaza ko amafoto ari special ntabwo ari ufasha ifoto n'importe unguragurisha sino abantu bari batunze buri muntu afise kamera ashobora gufata amafoto ibihumbi 100 alafu mugabo mu bindi bihugu ahubwo bavuga ati ifoto nta kibazo son nibaza ko ari combination y'ivyo bintu sino iyo si tutazuminza umuntu mu maso nibaza ko ataco biba bitwaye iyo umuntu atari muri place novuga iri privé ntaco biba bitwaye iyo uri kwibarabara nuvuga ko ibintu byose uhamvya n'amaso biba bisa na public keshi na keshi nta muntu yakuza guhagara kwibara ngo ufotore neza ko amategeko abirekurira bo hari n'umugabo ahora aja gufata amafoto n'amavideo muri police kugira ngo abateste kuko muri police naho ni public mugabo abapolice keshi ngo kira ngo ntikirekwe kufotora mugabo we haragenda akaba challenginga jensi ngoza ku bintu byo gusotorana nubwo muramuhisha ama comment bo ari handi rero usanga bibujiwe nyene karema kameme nko kuri kubita ku mavuro menshi baruza kufotora bien sûr ko hari abagwaye n'ibiki ntibaguma dignité yabibe respecter so kuma hôpital barabuza no camera no video kuma kuri aeroport no handi amaze nka grey area mfite kuri aeroport je nibaza ko nanyene aeroport bya ziri privé ntabwo ari public zo haba hari company usivye Bujumbura i Burundi kubera ibintu byose biri muri leta birago iyo mvuze privé public ntimutari cyo cyaka kuvuga mugabo aeroport burya usanga ari umuntu yayubatse canke company niya iyubaka leta ishaka kufise mu mutahe mugabo yitwa privé limited company wanashaka hanyuma mugabo kubona abantu bose bahaza kugira ni public naho yanibaza yuko ari grey area urashobora gufata ama video kuri aeroport some problem ariko naza ko uri mu professionnel kuba gukora nka documentaire ko baza airport management ingene ufata amafoto naho urekuriwe mbo kuri airport kandi hari ahantu hari security hajya ahantu ariko bara checkinga security hajya obvious ravuga zimya cameras no photography etc iyo umere nk'usohoka okay hano hari security hajya kuri airport murahazi ahandi ni hebo ahantu heshi hari high security bien sûr byo barabibuza n'ahantu mu haba hari operation imeze nk'iy'ubuganga c'est pas sino nta muntu aba muri trouble ikindi naco ino iyo umuntu adashaka kuja muri video umushinwa umwe yagize kubikora aramba turi kurafata video yega ati ntunyereke face ndavuga it's okay ikindi ashobora kuza akakubwira nk'akarura ati ntibirekuriwe nk'ivyo abakenya bagize bagaca bagira case ndende yaraduze cyane bahamagara superviseur baramena sanga baramfunga nguma nitwengera ahandi baragijuba gati se ahantu nturekure guhakorera ama video kavuga ati sorry ntavyo narinzi ugacisha kamera mu mfuko bye bye no what is next time navuga ngo futiyo wafashe ngo turakabicu babere aho nyene justement barakubwira bo ahandi yo ngiye ahantu nzi hari sensible culturellement no kuvuga nka muri Ho Chi Minh muri Vietnam urafise umuntu yitwa Ho Chi Minh bo bajane yabagwaniriye bafise ama museum yiwe menshi cyane igihe ngiye kuri musée yiwe kugira nubahiriza abo bantu nkuko sepa oja kuri mozoro yagwa gasore mugabo ni musée nene cyane mu bintu byinshi narabajije ndekure gukora ikindi gukora bakubwira ati bo urashaka gufata amafata ahantu hose mugabo ntiwicare kuri rya ntebe muri ryanzo ntukore nibi nanyo nakubwira ivyo ukora ico genda baza kugira ngo simpave nsanga narenze kumba amategeko y'icyo gihugu ntazi kuko ibihugu bifite amategeko atandukanye ibintu nk'ivyo kandi ugira ikibazo hanze ushobora kusanga ari kinini cyane tandisike umwangiye ikibazo hano nta muntu yigira mfunga bonca amande ibintu nk'ivyo sawa mugira umunsi mwiza.